akababaro ndava ngaha ndabitoreye inyishu. Ekawa muntu wovuga ngo umubabaro mfise wewe utorera inyishu ngira atari imana yo mwijuru yonye jewe ruvu hewe nta canane. aha mu rugo kwa mukugwa ndahaboneye ayo magogo ameze gute? naramwinginze ngo amagatahe nje gukora nk'abandi bakenyezi ubona ko abandi bakenyezi iterambere bansize washaka ngahe kunyima gusa ahubwo uje ikintu nakuronderera ntukire urabona nimba twagwa na vyinshi nimba twagwa no kuguma uduga urahumura naje we ja mbwira simbona n'amabuye oya Kanyange mbwira nta kintu na kimwe wontuma kwa mwene wacu Majiginya kinanire. Ruvu Majiginya ntaho yarahindutse ntabwo akiri Majiginya wa kera. Ega bashobora kutakubaha ariko je mu muryango ndi wa muntu afise ijambo. Wewe mbwira pana guca hirya no hino mbwira uti nkeneye iki. Hamwe wo mugondoza Majiginya ntabona aremeye kumpa umutahe no kwandika mu bitabo. Umutahe wangahe? Basi je ngo washakana n'umutahe muremure cinashaka ibihumbi amajana abiri. Ndaba utuntu ndandeza nka kujya kwa abandi bapfaso nabona ko ahantu hose uca usanga abagore bariko barakora bakiteza imbere bakayigurira gahuzu bakambika abana babo bise n'uwo mushinga ntahe mu rugo agashikirwa umugabo jewe mama ngo ndikimuga ngo no mu maramaza Kanyange ntumvuge menshi kugira ndakore ko jewe ruvu fisi ijambo ndagusabirayo magana ibihumbi apana katresi ibihumbi magana 4 nyonge kugusabira nawe ukore nk'abandi bagore bose ruvu ivyo uzobinkorera ahubwo wewe makanya ubunyene mvuye ngaha cengenda nyage nawe urabe kwibazo bidakemuka Kanyange noba ndakubonye ku Imana Kanyange fisi migambi abandi bakenyezi baragiye mu makoperative abandi bakaja mu masoko bakadandaza ugasanga ahuyeho ugasanga bariko nanje ngo ninguma imbere y'inzu nkayuka ko Kanyange ndabiza ahantu afatira agacupa mwene wacu nyemerera ngende kwera amaganya ufise ngende hamaje ukuvugira uraza ha mu mutima oya naratura ahubwo genda umunambwirire n'ukuri ego wewe uzerero uzoheza gira nenda nagukumbuye ibihumbi magana 4 ngiye kubizana usigara amahoro ndamukiriza abantu ndabaramutse nibashika sawa urazishere nukuri vraiment urukundo ngukunda urazi jeje hari ikintu jeje cyama kintangaza namasubiza ubwenge inyuma nkibaza nyamba nari natewe n'amashetani ya hehe nukuri ukuruje narunguye Kanyange vraiment umugore mugaye umugore agenda bukubibekiye umugore nukuri vraiment che byagenze gute vraiment sinkumenye nukuri vraiment tu es jolie vraiment thank you ariko si wowe wenyine buke nakonya ku Imana c'est vrai tu m'as aimé cyane merci chérie urumva tunagukunze merci merci beaucoup marié nanje nkaba marié ariko nagukunze cyane urazi rero chérie twegire muri chambre tuje kuryoha ariko vraiment nanje nawe ndakumbuye Ego chérie
aha ubunyene nga aya masaha nyaruka aha urumva nti ingo ngaha nisangapo uvuye hehe reka esa hehe gusenga imana iyihe n'usenga kira n'abasenga kiranga barataha uvuye gusenga hari bibiri bitwaza mw'ijoro saa 9 y'ijoro reka kuzura besha imana nta gitabo cy'imana kiyerera wewe umeze ukuntu hajya kudakubita umugore burya umuntu sanze ari kwihenda bwawe uvuye kuvuye gusenga hari umuntu asenga ijoro wewe na history yiwawe nari ndayizi burya kwabaye kwihorera ntawe wowe wigeze usenga ntawe wigeze ugenda gukesha amasengesho kirazira no kubesha nta soni umviriza umugore wewe narakuravye kuva kera narindi wewe nta sengesho wigeze ugira wewe umugore adasengera urugo umugore adatakare umugore atamugamba ubusiga nirwa numva ngo amadeni ngujya ubure uvuye gusenga iki umviza ndakubwira nta terambere riri muri wewe narakuravye baravuga ari umugani bazo yuko umuhusha tunga ahusha umugore mugabo jewe suko nahejeje nakwize ndahejeje sinshobora guhusha itunga kubera wewe ngiye guhiga bishasha sinkunda ndahagaritse wewe nta kuntu nakumwe ntakoze kandi urabizi naruguruye hariya ukambwira ngo birano bishobora mugabo nasanze atakintu nakimwe ushobora kandi ubona ufisa amaboko n'amaguru n'umutwe uriko amadeni amashirahamwe y'abakenyezi nta nari mu gushora kujamo mugabo urero utanguye kugira iki kugenda ijoro igihuna ico kigenda ijoro nico kibona mwijoro naragize iki ndahiga iki ndakubaza dukora iki kwambye ngo dukora iki mugabo byose warahombesheje burya reka ngenda kubwira nimba wumve siko mugasi ngene ko wihanura uzokwihanura handa pana ngahi wacu burya umuntu w'umugore umupfasoni kwitwa umupfasoni ni wavyiha bivanye n'ivyo akora bivanye n'imigambi y'iterambere arangura mu rugo bivanye n'ingene araba urugo witwa umunarugo wari kwitwa umunarugo ni kuvuga utegereza kuraba urugo karuteza imbere hama nanje nkoroherwa mu kazi mugabo nagumye ngumiwe gushika hamwe n'ivyanje bimperako mugabo ubu rero biraheze nzopfuma ndondera bishasha mugabo wewe wagiye ndahevye uruma sinshobora kwama nduhishwa niki nduhishwa n'umugore ntikore umwanya wanduhishije warakwiye ubu rero ndahevye nkamatata umuntu yiyubaha umugabo w'ijunya n'ijambo sinyene ko azomvuga mwibarabara ngo fise umugore wo mwibarabara genda urigenderemwo jewe ngiye guhiga bishasha baza batore canke bariki sinshobora kuguma meze kubuya jewe oye urimenye kabisa Grafre majiki. Yeah brother. Kandi family warayihevye. Oh yeah, we know bagutegana. Kandi ufite amafaranga mu wikawusha family. Afise ibikorwa byinshi brother. Kuma ni rukanga, ruguru, ngaha igitega. Urazi ko ubuzima bw'ubu kugira ngo dushobore gutunga imiryango, tukaba twirukanga gosha droite. Kugira ngo dushobore gutuma abana biga, gutuma ibyashara byacu biguma biduka. Umuryango rose ntitwawuhevye. Grafre ndagufitiye inkuru rero. Ndagufitiye inkuru. Kwa rugore rwawe. Kwikanyanga. Bijya vyuma rumarukwe. Ugo rukinage runtu ndakubwiza kuri petit frère. None basha kwampaye umuti cagenda urongora kubona vraiment abagore beza bari bahari icogiye ngatwara vraiment urugore rumugaye kujya vraiment mana yanje. Kenya ndakubwira ijambo gwantu. Gwantumye ngo ndarusabire 200,000. Nanje ndaraba nabijya ngo 200,000. 200,000. Imana yanje. Kora rumugaye. Bakora iki? Nabijya byavyuma rugendo rwakubita nibibakiye nakando ngo mukore kujya. 200,000 zanje wapi nazo maje. Cyo nakoze naragumvirije. Narubesha ngo nzorusabira 4. Ariko nkipa ko waruze tutarushaka.
nta n'igihumbi ukwiye kuruha. Aya vraiment jya mugore ntabo bereye gukora business vraiment wapi nagume yicaye muhira po Eba ariko ivyo tubishire ku ruhande. Naye mfise nkene yo gupropose. Grand frère. sa Ariko nashaka gupropose rero. Nashaka nkizi ya parcelle yawe nyabugete ndafise ikintu nashaka kubakorera. Ndashaka kwikorera umugambi. Kandi wo bukoze. Ndafise projet idasanzwe nkene kubakorera. Pasenya bugete Yego. ya wa mugabo ha gomba sawa umuzibu ijya parcela mugabo razi ibyo urugo ko bigoye ijya vraiment nari namaze kuyemerera kanyange kugira ngo ayikoremo umugambo raho vraiment ya ashe ntumuyobozi wibuye mwishwanje ndakurahi aho hantu sinzi kwashoboka We nabwiye ko bakuroze. wapi None biransi ko umujya parcelle. Urumva iby'urugo mon frère ukuntu bimeze. Ibintu by'amaparcela biragoye mugabo. Mutabyumvikanye ko n'umufasoni. Ibintu bijanye n'amaparcela ntupfa kubitanga n'importe comme. Bisaba ubushishozi. Mutabyumvikanye ko n'umufasoni. Ntubaze yuko byoroshe yuko ushobora gutanga parcelle umugore atari d'accord. Narigene namaze kumera yuko hariho mugambi yambwiye ko azohakorera kandi nkawemera. Grand frère. Ntace kandonderera handi. Ariko barakuroze kandi urakoze. We petit frère hayo uracara umusore hajya ntiwibaza yuko byoroshe kuba ka mugabo reka ntibyoroshe yego vraiment arondera ahandi vraiment hajya urumva namaze kubwa kumwemera guhakora ujya mugambi ntivyokunda vraiment wihangana. Emanuela amahoro cyane amahoro y'amahoro rwose yabakaye we avuye nanjye nangiye kureba mugenzi wanje yavyaye hewe kandi nari maze iminsi ndakurondera naguma ndakurondera n'amahoro pe nashaka umbwire vya bindi nagutumasha vyo muri koperative ko kubera iki gasha yaravuze ati umuntu agendana ubumuga ntubwire ntashobora gukoresha umuntu agendana ubumuga kuko ntacaye mu kirere oya urangeragereza sinzi ko azovyemera none mukora ibiki dukora ibintu bifatishije by'ingufu urabona kumwe n'ugenda ujya mugore yarase pe sha nta kundi ko yase nzogerageza ahandi sawa rero n'agasaga yego tunyaruke hewe uno munsi turamwereka abo ngaha nta biriko biragushisha ugurura turabivuga ntuzi gituma ugurura duhe ibyacu nyarutsa tugenda udufitiye amahera ariko ku munsi w'abakenyezi tukarasha urumva ingene yivugisha nawe uri kurasayanga amahera niyo muza mwaka amahera turayagubirako nyarutsa nyarutsa umuntu yerura duha amahera yawe nawe nta kamera ko kwiga turayagira ngaha umviriza hajya hanze ingo tubarire amahera yacu ngaha nitushaka kuyasiga uno musi tubarire ndamusiga misi yose dutonda ngaha uduhenda ngo mbega amatariki amezi mbega nangahe ntayuzi aha wiragira tutayuzi mbega ijana turironka aha tugenda tuyatwaye duhe ibyacu murazi rero muzi n'inkuru turazi tuzi zana amahera nasha tumenya amahera aha kundura umuntu amahera urabona iyo muza mu rupfasoni urayumva muza mu rupfasoni rwaratwaye ubu rero nta rupfasoni dufise ku mahera yacu uraduhinda tugenda hariya tugenda amahera yacu ngaha dushirira aha
dushirira aha ibijana turibone aha barababeshe baraduheze igitengo uhindukiza ibiki zanaha na bazin riche mwaha ku madeni turabizi hirya no hino barakuze bamaze kusamirana murazi rero hariyo ati hariya turimbwa nimumvira imbere turimbwa twaragusoneye imisi yaduheye umva babaye yitwara kwako kagaye kawe tugiye kwitura ubutungane ubu nawe ubutungane bayi tuzogaruka ngadufite konvokasiyo bayi genda ambonera abagore zabantera induru zariwe n'ubukoko gayemwe nta n'umuti mfise wo kubipompa ntuzeho kandi zari zakunze n'aka kavura kari kaguye kandi ga abo ngaha kanya musikani musaza wanje noneho uguma mu bikorwa wewe amahoro umeze neza nukuri turashima Imana mpava ndanagucafuza ko oya nta na kimwe none wewe uguma mu bikorwa n'ibihera vyohera ivyo kwamajigi noneho n'udukoko twarandiriye imboga reka ndayishinge ngaha pame shingaho kabisa pame zanu duterega muyomba yaje zanu twa dutebe mbega utura akazuba kare kanciye mbega nyene uturaho zana muyomba yashitse murambera nawe ukuga umutuma nyoko ngo ibirato nta no kunkunda watanago mbega nyene intebe zo kwamatinya ana kimwe mpa nicare na wambaye imyerupi ewe ego mwe nimpore none ego mbega wa muhungu nawe ari hehe urya ewe sinzi yagiye guta imitwe hiyo oya Aroni ndamuzi n'umukozi nka nyina mukobwa wanjye oya kamera nawe none humura kabisa hinge ahubwo ugende uyatwaye pami ubana gaye rekera abakobwa banje rekera abakobwa banje aramarana kabiri ego oyo racika mbe aje urambwiye ngo ni 220 tonde yawe none ugurira he basi ntaco mpaye ushatse hewe oya fata uramuha ko Aroni nayabisi nawe nayabisi ukomeze wige neza ashaga kobwa kane nagasirimu karasirimutse reka nagakumi ukagura ahantu hazimvye ibirato vya 20000 oya nuko afise tonto umunyamuji nyene warabamenyereje nabi je no yakura ewe oya reka bambare nuko baba bize bameze neza ego nukuri kwa mu aje kizombabaza no kwazo batariko bariga mugaba akabandanya ishuri ntaco ntazokora mushikanje uhumure je narakurahiye nkaba nkiri kuri inose aho mfura ya mama aha tuzorugwana dufatanije kujya nyene tuvukana ko twasangiye ku isahani imwe nkagusigariza nibera none siyo mpamvu naye natemvye buha nkawe nukuri rero ubu uye ese kuvyibuha ubwo rero